Nibiki? Reka nakwereke ini ya mufata Fisimana Fisumuzigamye Adizosa nkikice Nurukundo Ndakumetri Singisubira inyuma Ko Yesu yanesheje nanje nzonesha yaraciye inzira ubu ndishikira Mama na murambona yo mapasanga mutambona pipo sinzi namba mumbona sinzi namba mutambona ibintu kubyikora nawe rero hata nababwiye uko nza gukora prank yo barangome ndamutere prank ndabatera inkuru ko taho twaducinze ndakunda kuvuga umva namubwiye tigwe hagarange nde gutanga ikete acambwe we karose kutahura hagarara mu nzira ngo je gutanga amakete umunsi byagenda turagatira kare kananya amazi menshi mbwira nawe muri commentaire bishaka guhagarara uri wipakije cyangwa ujanye n'abandi mu modoka uvuga gute avuga ngo ngiye gutanga kete ngo ngiye gucira ngo ngiye kugira iki nanje navuze ati ngiye gutanga agakete nawe yumiye kubera ntibigira bimbako nuko rero agaprank kacu urara ukuntu kagenda Dukorera ya ndako Nibiki? Inzo Nini sih? Reka nakwereke ini ya mufata mfatira da Hajar umuntu ari nzuka mufunge oya ntanzo kihari mufungire fungaje fungago shira kumuzi mutiro n'umuti ngahe muri cyane mwe waje no guwaje kone bamwe ngo tuka kubona urantera ibibazo karabyimba cyane hera abantu ariko terura hiyo de nterura hiyo wowe ikibazo cyo none waje gukora iki ntwari kugira ivyo ugiri ukabigira haje ha Yo bigenda gute Era bajari kigabona je magara tuba turagenda ngo ngiye gutanga amakete Ora telefone no mwari mumboshe no mani hari wanyinjoka bamuboye senti uramo wakugira ubumara ntikugume uduga hama bya bindi bahora bavuga nambara kagombozi nambara gakinagara umwe atakufise na umwe atakufise aho nayo ngoma cyenda gukata no gwembe haje na cyangwa mana goma cyenda gukata no gwembe gome ndarufise ne gume ngo hari kwara vyimba vyavuye komeze gwavyibu nenga umuzikisho we namanda kugira n'abakunzi bawe genda uzana rya telefone
nabambwira n'abakunzi bawe wewe prank zawe abari z'ivyatsi Imana ishimwe ko bitana afashe ariko byanafata ubu kwagiye nabonetse wewe utagute ingo nyegere wakwe twitwa gute Dukundira Rodrigue. Usinyaka ngaha 15. Uka 15. utagiye kwishuri rote Ngende fasi. ubwo rungu nagwo gutwa gute Yadukunda Patrick. Muri tirano. muravukana Amavukana. Oya. Mwese mwitwa bayiga. ne mwache menya gute ko mwitirana Muri Ghana. Nawe usinyaka ngaha 13. 13 Ngira muravukana. none peti Sa. aha turi ni he Mu Nkomero je ndahazi ni muri province yi Muramvye. Mu Nkomero. commune Muramvye. aha ne mwako mugiri kuko murasenya Bavuye kugira icyayi. muko murahe Ngahira mu mifuko nagira ivyo bigirira mu icyayi. nizi nkwavu n'ukwapfu inka ako konga bakita gute Ako. Nyabuhururu. Nyabuhururu. ajya amazi barayana Oya. Kubera ari mabi. ni mabi amu yahinka. uramaze kumanuka ibujumbura Chefe. oya Arogiye kwande. Amushikaje. arongo ibujumbura nico kiveti kiramaze kumanuka uramanutse nawe kwandi nawe Twagiye kubanza umuhungu witwa Jamali. Mungu witwa Jamali Okay. aha none hari inzoka Muri shamba. Nta nzoka zigihari mu mashamba. Washangiye. Nke brave. Ega nagoma nimva ati nkubu unyino no zandayibona byavre. urumva rero peti yangu mwe nabakunze kweri nzosura kwabona gute Ukagaruka ryari none. aha mu Nkomero shaha kweri sinzige nzohagarukira none mwe mu majahe ko ngaha menga nta nimi hari Hanzi zihari. Aruguru. Amataruguru hani. uduga gutya hariya hejuru Hari inzu. none ngaho muhaca gute Ari imisi. umusozi ni muremure kweri darisi werekanye hari mu bisanzwe we zya prank zabare kuragira yupfa mwerekana ubwiza bw'aha hantu None ntitubwerekanye. Umusozi bawita gute mu Nkomero. umusozi bayita Nkomero Uruzi. Nyabuhururu Uruzi gwitwa Nyabuhururu. Umusozi nawe witwa mu Nkomero. we none amafaranga menshi maze gukora ko nangahe 50. Rigura kazi. urakazi Kuri kweri muto nkuko. none wari wayakuye Ari na tonza katungu. wari ufise impene okay ni muze rero ndabahe bibiri mugura intuze mugura iki muri bibiri mugura mwiki Barasanga mwese gyo mujyo ndafunga. bampere none ibitumbura Ibitambura n'intoze. ariko nyine bubiri nta kintu kirimo genda mwimwe mwigiri mwisangire mwe nabakunze gose Mubaramutsa bumuvuka n'abavyeyi banyu. abavyeyi banyu baracariho yano babwira ngo ni bande babaramukije. N'abagenzi bari tembere. Ego shamugenzi. ya Nuko rero abonye prank yibawe mu bisanzwe ni y'uburofa ni burofa gute. jewe none baza ngo nkanga ngo nikubera inzoka ikuriye Ko waje uramandagara wiruka. Sinari nakubwira mbere bimperekeza uraho. Sinari nakubwira bimperekeza uraho. none wojana n'umugore agiye kugira ivyo agira musanze gaho urugendo ragwishe Ndagwishe mu biki kazi mubonye mu Nkomero urabonye mu Nkomero urabonye ruzi bavuze ngo kwitwa ngo iki mu bisanze umva ndagira ikintu kimwe mutari muzi abantu Zamura aherekeza abagore banyu aho bagiye muri toilette none anena hari muri toilette uko mwishamba none ntohorera n'ibikoko bitandukanye urazi ntuzeya Adamu yaretse umugore wiwe gusa amasaha ngaha ujya mudamu yarasanze afise yaje nabo bari kugumana acasanga inzoka yamuteye aje nabo bari kugumana ari kumuvanga yakumuvanga gute bari ku umugore yenze ahitamo kukuvanga naho muba muri kumwe mu gitanda bari karakuvanga ashe kuba muri mu gitanda ariko yumvira uwundi muntu none kuyumvira ntaco sico kimwe no mu ngiro ibintu bitangurira mu vyiyumviro hari gihe mbwa biherayo mu vyiyumviro urazi ndabwire shit umuntu atanguye kwiyumvira yuko yo kuvanga burya basigaye gatoya burya icaha nikibari imwe umuntu abanza kukigambira mu mutima sawa ariko menye uko ari vyiza guherekezanya
Kwana muri toilette. Ugapfuma uhagararana hajyanye nkakubwira be urabona. Musanze wewe yaba ntagukunda bamaze gutikura. Nikuri ko Imana. Umva ndabikubwira ndabivuge. Wewe ntagukunda atari kubera umutima wanje wawifatiye washize mu icupa. Wangize boya. Yaba atari ko wangize irofu. Musanze nayo kuba nagukubise. Kuberi. Nta kuntu nakube turi mu rugendo turi mu bigendo tugiye mu bintu by'akamaro. Wewe cuze ujyame ngaha. Okay tugende wagitega. Turi mu nzira turaje namwe bwo duhura bikonze nuko. Twagi. Darcy nawe yarajariruka kweli Darcy. Darcy rega Darcy wa. Sina ko niyumvira nta nahantu hari bitaro ngaha. Nta bitaro kweli. Ya tugende nagasozi. Nagasozi ndakubwiza ukuri. Nagasozi ariko urumva wewe Gusa mu Burundi rero nako hatesa. Ega betu badukuye kuza twafata umwanya dutembera hano. Ha. Urabibona uko. Ubu cyo bitoro. Uje gutembera gusa nta. Ibujumba nta hari ahantu nyene mu kanati ugatanga nyene ibindi vyumviro ubishize ku ruhande. Uri umugore w'igitangaza. Burya ndakubwira. Azima ndagusaba bitazize. Abavuga nabati tugenda. Oyo ndavuga ati nukuziranjana Dubai. Ubu kuba ukamira kugera kujya Dubai. Ejo cya kiganiro twakora. Mvuga nti hariho abagabo abagore yorose amafaranga menshi baca basara. Hari umuntu yanyandikiye ngo none ngo we ngo kumugore wawe ngafise menshi kugusumbya ngo ko yubatse. Nene navuze nti neyo amafaranga menshi umugore wanje afise menshi kunsumbya nayo wamuhaye nayo umuhonga. Mana ndagusabye amahera bamvuge ko anze ko mu izina rya Yesu. Kandi wewe bavuga ko ufise amafaranga ipare yuko bashobora kuba babizi ufise ahandi hantu yajana. Ega ibintu be bihera mu mpwemu werindira franga zitakuje. Weri misi yose bavuga ati umugore wafite amafaranga menshi. Yo Darcy naje imbere. Ndarusha mbanze niruhukire gato. Urumva rero. Abantu mufise imwe niyo mpwemu yanje bakunda kuvuga ko amafaranga cyangwa ibindi bintu byiza mwe mubona atavyo mufise mu izina rya Yesu dusenge mpaka ibyo batuvuga ko byambaye umubiri ibyo bifaranga hewe kwari kukiranezereza abakunzi banje ngira tugutanga makete gusa yashizemo n'intara n'amasakaramentu gutanga makete barabizi. Wowe uvuga gute? Kwihagarika? Mu Kirundi? Ndetse kwihagarika. Gusa uri umukobwa bari kwitari? Hariho n'abandi bavuga ngo reka ngenda gucira. Umuzi wa mbere ndabyumva naratweze. Taka makete mu ishamba. Bandugo bapendera hano rukundo ndabakunda nemeye kumanuka uriya musozi. Ngiye kubakira prank. Abakunzi ba prank rero. Dapfuye hejuru cyane aneri kaburimbo kuntu ari bwiza brema gerekane Darcy This is Bujumbura Burundi This is Burundi aho ni mikoro sinyabure kandi bagufye enjoy indi kaburimbo bazokura ububatsi ndavuye kandi bazokura bagubana Naba soko biwacitse babaritanguye. Kandi kwa soko ruwanje ari umunyamurambya buryo. Nuko yene byagenze. Bakabanyagitega. Nibo bari bazi kubaka amabarabara. Ntacyo ndi n'umunyagitega. Je kuki ino zirigira amatatu. Murambona abantu bafashe numva uburyo bwo kwicara mu ikaburimbi. Kiri bateye kubaka. Uriya modoka tugendeye wa mugore. Reka gusararira muri barabara. Sawa. Merci ku voyage. Yego bebe. Je ndakunda voyage banumva. Nene uzi uko ndi muhihaga ben hava mu. Yego bebe. Sawa rero. Hola bebe. Hola bebe. Probanda.